bene data bene mama, umoja ni nguvu. Turengera matwi y'abatifuza ko Burundi butera imbere, turengera majwi y'abatifuza ko Burundi bwogira ico buvamwo, kuko Burundi ni bwakayangana aho tuzoca hose. Urazi mu kuvuga ndumurundi, mugabo ubu turabivuga, mugabo urazi ko mu misi yeze ata muntu yabivuga. Turabe ko tuzoshikana yo urumurundi tubabubahwa natwe. Niyo vision rero ya BDUSA kugeza isi yose imenye ko abarundi dushoboye kandi dukomeye. Nukuri iyo ngendo turiko turayijamwo. Ndiko ndabwira abarundi bari muri Amerika babandi batavukiye mu gihugu c'u Burundi bacumva ku matwi. Turazi ko benshi mubo twasensibilije baraza kuko BDUSA itaravuka ntibari bwigere babona umurundi atavukiye hano aza ari umuntu akuze imyaka 50 ngo aje kuraba uburundi. Iyi ni sensibilisation ya BDUSA. Ahasigaye ndashimira abaturungitse. Jewe narungitswe n'indongozi za BDUSA, ndungikwa na committee executive yose, ndungikwa niya body yose, ndungikwa n'abakuru b'intara, abapresident b'intara bose, ndungikwa n'abatowe mu ntara zose, ndungikwa na bamwe twita abakomiseri mu ntara. Bose bagize urunana bati no twaratoye n'abandi baranka ngo ni mpaka jewe abari jewe nza. Ndabashimiye banyakubawa. Ego ariko aradukurikirana misi yose niko twamatubigira tumatwisaba ko kwidondora nico twifuza, ariko namaze kwidondora kenshi gose, ariko kwivuga ni bimwe mu bigize abarundi. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Alphonsine niyo nkuru, nkabamba muri leta zunze ubumwe za Amerika, nkongera nkaba ndumwe mu ndongozi zisanzwe ziyobora diaspora y'abarundi iri muri Amerika yitwa BDUSA. BDUSA benshi barakunda kwibaza ati none BDUSA ni giki? BDUSA ubundi ni abbreviation, umugabo no kuvuga ngo n'abarundi bahurikiye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nibaza yuko bose badukurikira maze kuvimva yuko turi kumwe na Alphonsine asanzwe serukiye abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo muri Amerika mushirahamwe. Navuga yuko baruke muri muco bita BDUSA, navuga Burundian Diaspora yo muri Amerika. Ego reka tusiyo tugwikaze, turashimye cyane no munsi turaza kwega byinshi, aho tuza kuyaga ku buzima bwa BDUSA, aho nibaza yuko tugeje kuraba ari hano maramumvise ijambo yavuze mu misi heze n'umuntu ayari karayaga ari karavuga, urumva yuko uhezagiwe vy'ukuri. Nibaza ko reko twumviriza bari muri BDUSA, tuvuza yuko mbojanga aho hasi ibazo musanze mufise ivyo muza kuniyumvira, ivyo muza kumva za kuvuga, turakina ma commentaire yanyu, turakina yuko mwandika muvuga ati vy'ukuri yaduseruke neza, yavuze ijambo giza rikora ku mutima. Ego uno munsi rero nkuko wavuze BDUSA mu mazikiringo kinganiki cyangwa imyaka kinganiki muri ko murarongo muri mu ndongozi muri BDUSA? Murakoze cyane. Guhera BDUSA itangura twari dusanzwe turi mu ndongozi za mbere zatowe, mugabo hari akantu gato nagomba gukosora. Ntabwo ari je nserukira BDUSA. Uri mu ndongozi? Ndi mu ndongozi. Kuburi mu Burundi warayiserukiye kuko abarongozi baragumye, ariko warayiserukiye. Murakoze cyane. Mugabo usanzwe wayiserukira ubu unya Imana yadushize imbere ngo atuyobore n'umunyakubahwa yitwa Jire Ndikumana. Uyo ni wasanzwe atuyoboye muri Amerika. Usibye ko jewe nyoboye urwego shingwa ntwaro, nawe ayoboye urwego shingwa bikorwa. Nico nagomba gukosora muri rusangi. Rero muri rusangi BDUSA itanguye yemewe n'amategeko. Novuga ko imaze imyaka 3 yemewe n'amategeko ya Amerika. Mugabe intango mu gutangura iyo bari nk'imyaka 4, mugabo kwemegwa n'amategeko ni imyaka 3. Aho hose nari mu ndongozi kuko ndafise mu ruhara mu kubitangura, nico gituma nagumye mu ndongozi kugeza n'ubu. Murakoze. Nibaza ko
ego umva yuko avuze ati imyaka 3 ariko kuvitangura twovuga imyaka 4 aranavuze ati jewe ndafise ico naterere kugira BDUSA isho gutangura tujya tuvuga duti nyakuba jure kuri twumviriza warungitse umuserukizi azi kuvuga vy'ukuri porte parole wa BDUSA aravuga neza cyane hanyuma tujya ko tuvuga ati ego BDUSA mu myaka 3 kugira tugeze no munsi urabona yuko muri ko muragenda neza cyane kuvitangura murabona yuko hari akarusho kadasanzwe uravye kuraba ingene abarundi bariko baravyitabira muri USA mugiye musange mu ari gwego murongoye ndetse nabandi murabona yuko biko biragenda neza murakoze cyane aho tugeze ubu turafise ico biti vyizigiro canke ivyishimo byo kubona ko aho tugeze ari heza egome ngo ntayivuka rimwe ngo yuzure ingovyi tugitangura harabaye ibibazo mugabo ntidushaka kubivuga kuko ubu twarabirenganye ubu turiko turubaka reka ngire ko mpimiriza canke ntera intege abo dukorana muri Amerika canke abayobozi bo mu zindi ntara abanywanyi byuko jewe naje muri Amerika mu bikorwa bishika 3 twadepoje muri leta jewe nahagurutse hari igikorwa leta yejeje kwemera ko dushobora kugikorera gukorera muri Amerika kikazana n'umusaruro kandi uwo musaruro ukadufasha hariya ukadufasha no ngaha ugahakaza abarundi muri Amerika kandi batari bake ukongera ugatanga akazi ugaha abarundi batari bake naje bataragira amanama ngo babivuge mugabo kubera ko ndahamaze imisi mike bashobora kuba baragize inama bakabivuga rero navuga ni aho tugeze by'ukuri turashima Imana turabona intambwe ari nziza natwe turashima turabona ko bibereye ijisho ngo natwe turashima turabona ko bibereye ijisho no ari nzavuga amakuru nkayo urumva yuko ari ikintu bitasanzwe ariko tubutsa yuko no munsi nimba turi kumwe na BDUSA ni uko ejo tsotse kumwe n'abarongoye Diaspora muri Norvege canke muri Sweden no munsi twahamagaye BDUSA kwera yuko tukene kumenya ibikorwa abarundi bariko barakora makungu kwira n'abarundi bari hano babimenye ndetse rimwe na rimwe turahigira vyinshi cyane gose kuko uburyo muri kumunakora guteza imbere abarundi bari mu makungu abari hano birafise ikintu kinini bihindura cyane biterera mu iterambere y'igihugu ariko tugaruye gatoya nkuko muvuze muri mu ndongozi navuga yuko ari abarundi basanzwe muri kumwe muri BDUSA bamaze imyaka myinshi bari nasasa navuga ko bari muri USA cyangwa muri ivyo bihugu musanzwe mubamwo ari mukoreramwo ndetse nari nabavukiyeyo mu bikorwa muri ko murarangura uno munsi urabona yuko bavyitabira nimba bavyitabira mubona ni ku rugero rungana gute canke nimba batavyita ku rugero ruri hejuru cyane ni giki muri ko murakora gena mu bakaburira kumva yuko iryo terambere riraba kira murundi wese ari wavukiyeyo canke amazeyo na cyane igihe kirekire murakoze cyane icambere abarundi bari muri Amerika baritabiriye cyane BDUSA kurusha ibindi bintu vyigeze kubaho kwisi mu barundi BDUSA iracari ya mbere icyatumye BDUSA ibi ya mbere mu kugira ngo duhimirize abo barundi nuko twaberetse ubudasa bwacu tubabwira ko dukwiriye kugira urunani tubereka ko atanumwe atababaye nta numwe atakomeretse nta numwe atamerewe nabi kubw'ivyo rero turengera ibyaduciye ko twese twiyubake nk'abarundi icyo gihe twigisha duhimiriza tubabwira ko dukwiriye kubaka nk'ayandi mahanga twari tuza ayandi mahanga ibibazo bafise mugabo hageze aho bagira urunani ni ukuri bagahaguruka bakagira inkomezi ukabona ko n'ivyo bubatse bigeze ku rwego rukomeye rero tubigishije ivyo bintu tukababwira ko dukwiriye kuja hamwe tukagira urukundo tukiyubaka hajya nyene turi kuko turahari sikuvuga ko twese twiyubatse hari abatiyubatse bivanye nuko bataronse inyigisho zo kwiyubaka suko batokwiyubaka hari inyigisho batigeze baronka zotuma biyubaka twebwe rero ko ari kubahimiriza bamenye ko igihugu kirimwo ukuri kose ushobora kwiyubaka kandi ukavamo ikindi kintu dukurikije experience yandi mahanga icya kabiri naco uko turi kose turabe ko twogabanya abarundi bagenda badenderezwa abandi bagakora ibyaha bagashigwa mu mvuto abandi bagasanzaza ingo zabo kabona ziramenetse abana badakwije imyaka mu maprizo kugira turabe ingene twobahimiriza tubasubize ku karanga k'abarundi kuko benshi
bashikirwa n'ingorane kuko bataza akaranga, kuko bavukiye hanze nk'uko mwabivuze. Abandi nabo barakazi barakibagiye, bamaze kukibagira egari kwibagira amategeko y'igihugu barimo. Nico gituma abarundi baja mu mvuto, kandi tubikurikiranye naho hari abakoze ibyaha, abandi nabo barahemukiwe n'abababuraniye, barahemukiwe n'ababasobanuriye. Hari ukurusobanurirwa n'uwankuru uko bagaca gutsindagirayo. Mugabo BDUSA yaje kugira ngo ihagurukire ibyo bibazo byose tubifate mu ntoke nka kominote. Hari abavyeyi batwagwa abana kuko batazi ururimi, ashitsi iwabo bagasanga ntaguzi agaca gutsindagirayo. Mugabo BDUSA rero yaje ifise umugambi n'ubu dufise, kandi twatanguye gukorera ko wo guhimiriza abavyeyi bose batwaye abana babitubwire, dukurikirana imanza zabo, turabe ko babatwaye mukuri. Nimba ari mukuri naho turaba amategeko ivyo avuga n'ingene bishobora kugenda kugira ngo bamwe basubizwa abana. Kanatsinda haraho twabikoze muri BDUSA, twarabikoze ku mumama yarenganijwe, araduhamagara aravuga ati jewe nararenganijwe cyane, narafashwe miri n'ubutungane bivuye kuwumburanira, niwe yatsindagiye n'urubanza araruhagarika. Atubu singira iconja, singira iconywa, singira homba, singira ico ngaburira abana. Duhejeje turabijamwo, duhamagara umuavoka, tumubwira ko ari kominote. Kominote ni ikintu kiri très fort. Umuzungu yumvise kominote, umunyamerika acavuga ati kominote ni mfatemiri. Ejo mu gitondo uwo mumama duhamagaye avuga ati ndatangaye, byose barabisubije, mugabo urubanza bararushubije ku murongo, nzobandanya kuburana. Ico nico dushaka muri BDUSA kugira ngo dufasha abo barundi bacu banabimenye ko turi kumwe tugira urunani. Mu Kiswahili babivuga neza, umoja ni nguvu. Tukishakuwa na umoja tutakuwa na nguvu nyingi zaidi. Ego ndibaza muramva yuko ariko arakora akazi BDUSA irakora bikogwa, navuga ati bikora inka byukuri. Urumva ko bariko baragwana cyane gose bagwanira abarundi bose basanzwe baba mu makungu. Tuvuga ati BDUSA muriko murakora iko kidasanzwe, murakwiye gusa gukomberwa mashi no gutegwa mashi ubwo bikuri nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu y'Amerika aravuga ati turakeneye yuko twumva yuko turi bamwe, turi abavukanyi byukuri. Urumva yuko muri kumatanga inyigisho zidasanzwe ziko ziragira impact, ziko zirahakajyo abarundi benshi kuko kwigaruka kuko nagatima ka kera ko kuba umurundi nyawe, kumva yuko tuko turagaruka ngo karanga, umve yuko uri umurundi ategeza kwigenza gute. Ego cyane nibaza yuko tugaruse gatoya kugira umuntu agere aho ashaka gukora ikiwa nk'ico, abafise ikintu kanaka camukwegereye kumbura kibonye ku bandi bantu, ni ikintu kiyo warabonye kuva nk'indongozi mu ndongozi za BDUSA, wowe warabona ati kino kintu kubera iki mu gihugu cyacu kitahaba, ukumva yuko ufise ishavu ridasanzwe hari ikintu cyo cara gukwegereye, kumva yuko BDUSA tutagikoze no kuri nzoba nari umurundi kazi. Je narabaye hanze y'igihugu, nahunze navyama hasangaruka naravyaye ciza, urumva ko atabintu vy'umucezo vyarimwo. Rero shingiye kuko n'abarundi turabanyabwenge n'ukuri muri Afrika, nibaza ko twari intebe ya mbere n'umwirimizi usanga ari umunyabwenge, ico ndagikunda. Rero jewe nkurikiranye n'ibikogwa nkora muri Amerika, sanzwe nkora ibikogwa byo kuyagisha byo bita counseling kubatasa abagore n'abagabo, abana bagumutse muhira bataye amashuri kugira turabe ko basubira mu mashuri. Nabonye ibibazo abarundi dufise, mbona ko dushobora kwicara hamwe turi abarundi kugira ngo tubikemure, twongere twiyubake. Bisobanurwa ngo narabonye abasomali ingene bakora muri state iwacu ya Minnesota, abasomali barahafashe, nibo abanyamahanga babirabure bambere bari ku rwego rwo hejuru, ku buryo no muri leta mwarabonye ko no muri guverinoma barimo. Muri leta rero service zose muri Minnesota utegerezwa kubasangamo. Barubatse polyclinique iwacu. Iyo tuvuze polyclinique ni bitaro kandi biba bikomeye. Barubaka ama university, bafise amadeke y'amashuri bashiramwe abana basama secondaire. Iwacu muri rusange ugezeyo service yose
n'abasomali barafise ikintu bita moro n'amasoko bagira nk'uku bofata iryo soko ya Bujumbura ikaba moro ikajamwo ibintu vyose byose ikadandarizamwo abasomali gusa bafise zibiri muri Minnesota bararenga ni umuntu ashobora kuja no mwibarabara rinini akugurura imiryango yose twese tugahagarara akavugana n'uwashatse kubera ko polisi je acha hamagara community cizayiruka naho bamufata umushefa acaza ati ni gwanje muramumbaza uwabasohotse rero genda vyingene bateye imbere nkaraba ingene abo ba Kenya bafise urunani bobo nibaje nk'impunzi ego me abasomali baje nk'impunzi mugaba ba Kenya nibaje nk'impunzi bageze mu rundi rwego baje kurondera ivyubaki wabo ukaraba hose ivyubaki wabo abo basomali ko bayora batwari wabo none twebwe abarundi tubuziki nukujyana nugucanamwo nukutumvikana twoje hamwe nivyohera tukiyubaka izo nizo nyigisho twigishije zituma abarundi bavuga ati nivyo turengera ibidutandukanye twiyubake nizo nyigisho nuno munsi tugifise ni nabwo buryohe bukomeye BDUSA yagize igatuma igira ama6 kuko ntitwemereye amoko twebwe turimwo services zose dufise aba docteur dufise aba engineer dufise aba professeur turafise n'abagwizatunga bamwe bafise companies iwabo turafise services mana yanje shike no kubarimya urazi ko abatunzi hariya n'aborozi ivyo vyose turabifise tufise abubaka tufise abakora ibintu vya electricité plomberie dufise abatayer dufise abamekanisiye muri BDUSA twasanze dutunze cyane dukoze urunani tworuta abasomali akanyisasi naho baguze indege zibiri zibatwari wabo twebwe twogura nyinshi nk'abarundi tugiye hamwe sibye ko shetani ari mubi akazi kiwe ariko ni mwubaka muhava muteza imbere igihugu ugasanga ni wari kwaracanishamwo bamwe nabandi mugabo turashima Imana aho bigeze rero hari kibazo wambajije kare ubona bafise icizere nyabaki icizere bafise gikomeye nivyo bikorwa bari baradusavye ko dutangura tukavyandikisha muri leta bakabona ko umusaruro utanguye kwinjira naho bamwe muri bo batazi icongereza baronsa akazi bagakora iwacu bagahembwa iwacu bagafasha ibintu byose bakabikora nivyo bariko baradusaba ubu rero bafise umuvuduko ntangere kuko ibikorwa vyatanguye ivyo badusavye iyo myaka 3 ntavyo twigeze urumva ko bavyemeye vuba ndiko ndaza jewe naje narose message ni birasohotse urumva rero ubu rero turabona ko bose bazoza dushira urunani ntawanka kugira gushira ingufu hamwe n'undi ngo batera imbere usivye ari kwa karoge Coco nibaza yuko mwavyumvise niryo jambo nyene cobera mukuru w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi yamavuga ati ngo turi kumwe twese birashoboka urumva yuko BDUSA kuja hamwe ko barongozi ndetse n'abarundi bose muri rusange basanzwe bahurukiye muri BDUSA basanzwe barangura imirimo yabo muri Amerika urumva ko bariko barakora ibikoringa urumva yuko ejo tugiye kubona ikintu kidasanzwe novuga yuko abarundi bako twumviriza na cyane basanzwe batandukanye mu mice itandukanye canke mu mpande zine z'isi mumva yuko ibikorwa mukora nabi bari muri Amerika canke muri Europe mu Burayi ahari hose muri ko birafise ikintu kidasanzwe biduza kwiterambere ry'igihugu cy'u Burundi birashoboka aravuga ati ni vyiza yuko tugira agashavu ariko agashavu no muvuga positivement kari positive kugira iryo shavu tugize rigira ico ritererera cyane mu iterambere ry'igihugu uno musi rero kugira tumbere ko tushagura heza kino kiganiro nashaka tubenye rero hano mu gihugu cy'u Burundi hari abarundi benshi navuga yuko babayeho mu buryo budasanzwe babayeho nabi hari abagwara ugasanga rimwe harajamo tukabona message avuga ati umurundi kanaka akeneye gusi $3 kugireje kuvurirwa hanze abenshi ugasanga baratwa inzu zabo zaratwawe BDUSA mu bikorwa ikirakora cyo gufasha la communauté burundaise na société burundaise ni gikiri kirakora no musi bwirana cyane basho guterera leta y'u Burundi mu iterambere ry'abene gihugu bamwe batishoboye murakoze cyane BDUSA naho tutari bwakora ivyo bikorwa byo kwiteza imbere bishobora kuvyara umusaruro wodufasha hariya nino dusanzwe dukurikirana ibintu aha ni muhira tujyama hari umutima uri ngaha ikibaya hakiba kitubayeko kuko twe turabarundi kandi dutegezwa gukunda igihugu cyacu
hari umwuzure wabaye mu Buterere hajya BDUSA yaraje gufasha kandi byaraciye kumbonesha kure mu Gatumba twaragiye gufasha kubera ko tujyama hari umuti muri ino ikibashikiye kiba kidushikiye kandi uru runani turiko turakora muri BDUSA nugo kuza kubaka igihugu na cyane turondera umurundi wa nyuma kugira ngo tumuzamure turabe ingene tworabaho twigeza kanatsinda umukuru w'igihugu yagiye tutamwase Petero Nkurunziza yaravuze ko mu myaka 45 tuzoba turi muri Singapore baba iyo Singapore izoshikanamwo bandi mu bazoyishikanamwo na BDUSA irimwo kuko izozana iterambere mu bandi barundi nizokoroka iterambere ryo muri Singapore nitwe barundi tuzohaguruka tukiyumvira ku gihugu tukabona ko dukwiriye kuzana iryo terambere ngaha mu gihugu cyacu ci Burundi rero muri rusangi ni naco gituma duhimiriza abarundi bavukiye hanze murundi yavukiye hanze akamara y'imyaka 40 aragira gahinda k'igihugu mugabo nashobora kugakunda nk'igihugu yavukiyemo abagenza bagira mu gihugu yavukiyemo rero muri BDUSA tumaze kuraba twasanze abarundi benshi bubaka iyo bavukiye twebwe rero nibikogwa bakabikorera hari twebwe rero twaciye tuja mu bintu bita gusansibiriza twigisha hariya ni muhira ni wakora ikibazo deportwa ujana hariya kandi ivyo bintu dutangiye kuvyigisha hariho babiri vyaciye bishikira bagenda bavuga je navukiye Tanzania navukiye muri Kongo oya wari munzi jiwanyu baba ntati vya bindi babantu bavuga nivyo rero twe tubabwira ati ukoreye hariya ni vyiza kuko warahakuriye mugabo muhira naho wokora ikosa mu gihugu nushake wica umuntu bagutwara mu ibohero mugabo ubutunzi bwawe igihugu kiraburinda nuwoza kubuhungabanya igihugu kiramuhagurukira izo nizo nyigisho dufise mu barundi bacu hari bamenye ko twubakaha tugakoreraha ibikorwa byose kugira iki gihugu ikinyene ciwa ni gato koka yangana y'aba barundi twogize urunani twagene turi muri Amerika duhagurutse tugakora igikomeye nukuri two kwandika izina rikomeye ry'abarundi bari muri Amerika mvuga Amerika kuko niyo ndi mvuga Amerika ko niyo nabonye hari abarundi umutima oya umutima uri ngaha itiro ni hari ari ku mutima niyo turose turota ngaha muri rusangi rero tubwira abantu tuti muhira ni muhira ubu rero twarongeyemo akandi kantu mu nyigisho tubabwira ko muhira ari Burundi ni murabe Putin vyamushikiye umuntu wese aziko ava hariya anya kwa Putin ibintu vyo byarafasha hari kwisi yose nibi ni bimwe twababwira ni mugabo uri muhira nawe uguka mu manga nawe bakubuza kuji wabuka haheba erega nabo baradukeneye sitwe tubakeneye twenyene ibyo twaronderayo tunacana nabyo tukanigana n'ivyiwacu hanyuma tugasaba Imana ikaduha ubwenge kimwe twakura hari tukiga tuti tuzogikura ngaha gute coboneka ngaha gute iyo mitwe ikaciza gakorana muri rusangire two turahimiriza abajene bafise inguvu bafise ubwenge bafise ubumenyi dufise abana bafise ubumenyi dufise abana bashoboye turi muri propaganda yemwe gira urunani tunyaruke hariya gira urunani twubaka hariya niyo sensibilisation dufise muri BDUSA arico gituma ubona abantu beshi bayikunze cyane yani yaragize ama 6 nubu ifise ama 6 muge mukwadukurikirana tubibutsa yuko ni amahoro iwacu muri kumwe na Prince Aimable na Jean tuko turavuga na Jean ku buzima bwa BDUSA turi kumwe mu ndongozi zirongoye abandi muri BDUSA ndibaza yuko bose mukona twumviriza mwumvise byinshi yagera akora hariya hose amvari kwiterambere ry'igihugu iterambere ry'umuntu wese reka twumviriza ndetse ndibaza na kibagiye ikitwa ko tuba twibagiye bikangaritse bashaka kwandika commentaire akabati genda kinene ko munyishura hano ndibaza yuko aragamburuka cyane gose ahari hose nahazoba yasubiye inyuma tumutelefone azoduha inyishu idasanzwe mu guhereza rero twifuza yuko ucujako hariko aratwumviriza uhimiriza ni igiki ni jambo iriye canke ni message yumva wogenda uhereje abarundi beko aratwumviriza basanze barukiye muri diaspora y'abarundi basanze bari muri Amerika atari muri Amerika gusa ndetse no kwisi yose kugwe gwisi message yogenda babahereje iciye kuri journal amahoro iwacu kugira ne wava hano bavuga ati vyukuri
twarigeze kumva ijambo iyo turikurikiza ibintu bimeze neza. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ubundi umugambi wa BDUSA ni wo guhaguruka tukigisha ama diaspora yose. Twari dukeneye kugira urunani ku isi yose. Icyo kirimwo mu migambi ya BDUSA. Twarigeze no kuvyiga mu mwaka uheze. Turiga ingene twotumira abatwara ama diaspora ku isi yose, turiga ingene twobasha kugira kubaronderera ingene tworondera gakodization kiwabo, nimba boshobora itike ibindi tubibakorere, canke nimba ibindi itike ridashoboye turababo twoshobora gufasha. Mugabo dufise novuga ko ari cifuzo nyamukuru kivuga giti indongozi zose zitwara BDUSA zitwara diaspora hose kwisi yose baze twicare hasi twige ni giki twokorera hamwe. Nivyo muri Amerika hari amadolari, mugabo ari ibindi bihugu birifise amaeuro, hari ibindi bifise amapoundi, hari ibindi bifise ayandi amashiringi nibiki. Ubundi ngo isorosoro rigwira ibwami. Muri Amerika kubera ari hanini, kubera hakuze, twoshobora gusansibiriza ugasanga Imana iracanye na babandi bayafise, babatunzi baravuze ati babarundi bahagurutse reka duterere, ugasanga turaronsa ibihumbi 100. Ugacura baha muri Tanzania ugasanga bararonsa igihumbi. Bibaye angahe? Igihumbi 100. Wagira gutya ati hariya ni muri Kenya aravuye y'ibihumbi 10. Waraba muri Europe hari umurundi yumvise ko hariya anya batanze ibihumbi 100 yitanze majana 2. Sinavuze ijana muri Amerika ko aribo bakomeye gose. Ugukomera ni mu mutima. Amerika irafise abatunzi, Amerika irafise abarundi bashoboye, mugabo gukora ni ngaha. Kandi kugira bakorere mu Burundi batangura kuhiyumvamwo. Ndiko mbwira nabo bandi batangura kuhiyumvamwo. Bamaze kuhiyumvamwo afumagurisha kamba 2 agakontribiwa mu bandi. Rero ico nukuri n'indoto dufise guhera kera, twababwira tuti umoja ni nguvu. Ikindi kintu naco nibadigane n'abarundi bariko barazana bumva batavyumva, nibaje ku kivi. Ikivi kirabazana. Mvuze ico kubera iki? Igihe dutangura kwigisha BDUSA hari abavuga ni murabe ko birimwo abantu bazi ubwenge, abo nabiyita abanyabwenge. Bagira gutya bagasanga abadoktere barabatanze ati kacaza yiruka kumbure yari mwigisha. None siko biri. Uyu afise societe yiwe. Bagira gutya nico gituma bace basidukana niyonka muri BDUSA. Mana yanje nuwo terura BDUSA yose akayizana, inzego zose zirakwiye nukuri bokora, kuko abanyabwege bakomakomeye barimwo n'abafise imigambi. Turafise abantu bazi kugira ama projet mu bundi buryo muri BDUSA. Rero ndiko mpiriza abo bandi nabo Imana ibarinde kuhava bavuga ngo uyu ni naka, uyu ni naka. Nimba bari kumwe ari 5 nibagira urunani rwa 5. Ico gikorwa ca 5 bagikore batanyunyuranye n'ujya adashaka kubajamwo. Ujya nawe mu kubazamwo abazamwo kesha agize ingorane akabona naba bahagurutse. Twebwe keshi mu kuzamwo avuga none ko nagize ikibazo reka ntwe interview kumbe birashoboka akaca twarasama. Niko rero BDUSA yagwiriye n'ubu nivyo turimwo. Duhimiriza abarundi bose, bene data bene mama, umoja ni nguvu. Turengera matwi y'abatifuza ko Burundi butera imbere, turengera amajwi y'abatifuza ko Burundi bwogira ico buvamwo, kuko Burundi ni bwakayangana aho tuzoca hose. Urazi mu kuvuga ndi umurundi, mugabo turabivuga, mugabo urazi ko mu misi yeze ata muntu yabivuga. Turabe ko tuzoshikano uri umurundi tubabubahwa natwe. Niyo vision rero ya BDUSA kugeza isi yose imenye ko abarundi dushoboye kandi dukomeye. Nukuri iyo ngendo turiko turayijamwo. Ndiko ndabwira abarundi bari muri Amerika babandi batavukiye mu gihugu c'u Burundi bacumva ku matwi. Turazi ko benshi mubo twasansibirije baraza, kuko BDUSA itaravuka nibari bwigere babona umurundi atavukiye hano aza ari umuntu akuze imyaka 50 ngo aje kuraba Burundi. Iyi ni sensibilisation ya BDUSA kandi turacariko ja muhira ja kuraba raba icukorera fumu nabo tubwira ati none warananiwe no gutunga urukwavu, warananiwe gutunga imbeba y'ikizungu, kugira turabe ko twoba motiva bakaza kugira ico bakorenga. Rero ikintu ndiko ndavuga niki, ndiko mbwira abo barundi rero muhira ninga
egome birababaje kuvukira hanze twese twarababaye birababaje mugabo nibaze muhira rero biyestare babuzukuru babo nabuzukuruza inkuru y'ingene abavyeyi bakuze nizobura kuvugwa inkuru y'ingene basokuru bahunze ivyo ntibireka kuvuga ko nibizofundikirwa ni ibintu vyabaye biba n'imyaka myinshi imyaka 50 utarinjira mu gihugu nivyoroshe utarakizamwo arico gituma bamwe iyo baje bararira kuri Leopoldo bakarira yo kumbe hasa indege iri kwirara ukazubona si wabona araronse internet warakoze cyane arira nahabonye muhira jewe nahabonye ugaca wumva ko neza na neza muhira yabonye naho hariya yahakoreye ibikorwa arafisa agasebe muhira rero tubabwira tuti baradutumye ibisabo dushikiriza umukuru w'igihugu kugira ngo ivyo bisabo niyabidukemurira bisuke bazanane niyonka kandi bazoza ko barabitwemereye n'igisabo badutumye ati n'igisabo rero natwe ico gisabo twaragifunyafunye tugiterera muri envelope aho bukera umukuru w'igihugu bizotinda bimushikire abibone niba dukorera ivyo bisabo abo barundi bavukiye hanze abo barundi bakuriye hanze bariko barasaba muri BDUSA bakaramuka babidukoreye n'abatahavukiye bazohava bishira mu batahavuke kuko vision ya BDUSA tutajenga nyumbani muri rusange rero tukeneye kuza ngaha tukubaka ngaha tugakorera ngaha naba barundi turungikira 150 tubahubuzi niyo vision ya BDUSA tubahubuzi hako turungika 100 hako turungika 50 yicare hajya ayakorere aronka umushahara wiwe awukuye mu bikorwa vya BDUSA rero iwacu dufise vision ndende mugabo tubanza kwigisha abarundi bakunda igihugu bongere baze kuhakorera ahasigaye ndashimira abaturungitse jewe narungitswe n'indongozi za BDUSA ndungikwa na committee executive yose ndungikwa niya body yose ndungikwa n'abakuru b'intara abapresident b'intara bose ndungikwa n'abatowe mu ntara zose ndungikwa na bamwe twita abakomiseri mu ntara bose bagize urunana bati no twaratoye n'abandi baranka ngo ni mpaka jewe abari jewe nza ndabashimiye banyakubawa mwarandungitse kandi n'ukuri ibyo mwantumye narabikoze nivyo ntarashikako ngiye kubishikako vuba hanyuma nzotaha byose nabirangije murakoze reka rero tudushime mwese muri kona twumviriza yari mpabona yo Prince Aimable kuri journal mauri watushima cyane guse n'uwari inyuma ya kamera dufashe gira amajwi n'amasano mashaka dushikira neza Viateur basanga muziki izina rya Vini Viateur BDUSA n'umutekinisa meza neza arakora neza cyane gose ati navuga yuko no kumuraba ujya mu tukamutwara muri BDUSA murakoze cyane twabwira yuko nkuko bivuze mutibagira subscribe like na share tubabwira yuko naho gutaha tugaruka mu kindi kiganiro murakoze cyane